Igitondo cyiza mwe banywanyi bacu mugenda mudukurikirana aho bivanye naho muherereye hose ijya nino ku isi abari ku migabane itandukanye, umugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, barijya nino ku mugabane w'abanyaziya mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cyacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone ucuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro tugenda dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bikugera ko aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere mu bihugu vy'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye nyuma yaho avugiye amajambo mabi cane avuga u Rwanda, yasubiye kongera gufata indi ngingo nshasha, ingingo ikomakomeye cane afashe ku Rwanda, aho rero avuze andi majambo ateye ubwoba. Varisito Ndayishimiye ni urwango afitiye u Rwanda, urwango afitiye abenegihugu b'u Burundi bavuga u Rwanda, abenegihugu badashigikiye Ndayishimiye ni uruhe. Amajambo Ndayishimiye yaciye atangaza noneho ni agacamutwe mu bategetsi, ahejeje kwereka isi yose ko Ndayishimiye ataneza yipfuriza ibihugu vyo mu karere, ataneza yipfuriza igihugu cibanye c'u Rwanda mbere n'abarundi muri rusange, kuko niba ariko arenyegeza umuriro canke umucanwa akaba ariko arawatsa. Ibi biraboneka ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito ivyo ariko aragenda akora, ivyo ariko aragenda avuga mu majambo yiwe biraboneka ko ateye ubwoba, biraboneka ko hashobora kuba intureka zikomakomeye cane mu bihugu vyo mu karere. Ibikorwa vy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aragenda agira biraboneka ko bishobora gukwega akarambaraye, akagakwegera igihugu c'u Burundi ndetse n'ibihugu vyo mu karere. Ariko bamwe baravuga ko ibiriko biragenda bikorwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, hakiyongera ko n'ibiriko birakorwa n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Biboneka ko akarere k'ibiyaga binini, umuryango wa EAC barenda kuwusambura. Ivyo bihugu vyose bibarizwa muri EAC, kandi biraboneka ko mu gihe abategetsi nka Varisito ndetse na Felix bandanya gukora ivyo bariko barakora mu bandanya gukwega intambara, biraboneka ko n'umuryango wa EAC ushobora gusambuka umwanya n'umwanya. Ivyo bihugu cane cane igihugu c'u Burundi, abenshi ngo bari biteze ko Varisito Ndayishimiye agiye guteza akarere imbere, akanazamura igihugu c'u Burundi aho abenegihugu baheze mu bukene. Burundi bukaba ari igihugu ca nyuma gikenye kw'isi, aho rero bari biteze ko Varisito Ndayishimiye yagiye gukora impinduka bivanye n'ukungene babona yakora akunda ibikorwa, ariko ngo ni ugukora yishirira iwe mu mufuko. Ivyo abenegihugu ntabwo abitayeko. Byaragaragaye mu majambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye yishura ubwo bamubwira ko igihugu kiri mu bukene, ibiribwa vyazimbye, indya zitakiboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, agaca yishura ayirengura canke yishira hejuru avuga ivyo atunzi wiwe, amatoni n'amatoni ya mile, amatoni n'amatoni y'ibiyobe, amatoni y'ibigori, amatoni y'umuceri n'ibishimbo canke ibiharage abitsiwe muhira mu mastoke yiwe. Bikaboneka ko ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaciye yishura atana hamwe
biroraniye ahubwo birahushanye n'ivyo yari yakagombye kwishura abenegihugu bashonje rero bikaboneka ko ataco batakoreshwa kugira ngo basambure igihugu ariko babone indya barya. Bikaboneka ko rero mu gihe umukuru w'igihugu abandanya kwishira hejuru ko we afise atunze kandi imbaga canke abenegihugu bantaho nikora bo hasi ngaho bariko baricira isazi mu jisho, bariko baricwa n'inzara babuze ico bashira ku munwa. Ivyo ngo biraboneka ko bishobora kugumura benshi. Amajambo y'umukuru w'igihugu kandi avuga ku Rwanda aho yaciye acyurira igihugu c'u Rwanda ko ngo Uburundi ngo bushora canke budandaza indagara n'imikeke mu gihugu c'u Rwanda. Benshi baravuga ko ata mu perezida yakagombye gucyurira ikindi gihugu ngo kigura indagara nkaho indagara arizo zitunze abenegihugu b'u Rwanda. Ukibaza imikeke n'indagara biva mu gihugu c'u Burundi nivyo bitunze abenegihugu b'Abanyarwanda. Ivyo umukuru w'igihugu rero yaciye avuga ngo vyaribonekeje ko ata mukuru w'igihugu yakabaye aja kuvuga amajambo nk'ayo kuri televiziyo y'igihugu na radiyo y'igihugu isi yose imuraba. Baravuze ko rero umukuru w'igihugu yakabaye avuga imigambi izoteza ibihugu imbere, akavuga icakorwa kugira ngo ibihugu bigenderanire, akemure amatati ari hagati ye na mugenzi wiwe w'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho kuja gucyurira Abanyarwanda ko ngo batunzwe n'indagara n'imikeke biva mu kiyaga Tanganyika. Kaho mu gihugu c'u Rwanda atabindi bihugu baturanye canke atabiyaga bafise barobamwo ayo mafi canke indagara nk'uko benshi bagenda banariza baba bariko barabivuga. Ndayishimiye rero yaciye yongera kuvuga ku mukuru w'igihugu c'u Rwanda avuga ko aribo bafasha bakanaterera inyeshamba za Red Tabara ziri mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kandi ni mu gihe ariko haribazwa ukungene abasirikari b'igihugu c'u Burundi bavuye mu gihugu ca Kongo, abataye urugamba bakiruka bagahunga igihugu kibanye c'u Rwanda nico cabakinguriye bwa mbere kibaha inzira yo gucikiramwo umuriro n'amasase vyariko birabakurikira, bariko barabarasangaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakamyo atwara abo basirikari yajabukanye umupaka w'igihugu ca Kongo n'u Rwanda, aca yinjira mu Rwanda, aca aboneza mu Rwanda, abona gusohoka mu gihugu c'u Rwanda yinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose ngo Uburundi ntago buraba neza igihugu c'u Rwanda kiba kiriko kiragirira Abarundi, ariko ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi agatinyuka akaja kubesha kuri mikoro ko abatera Uburundi bava mu Rwanda. Ngo biraboneka ko ari urwanko Ndayishimiye afitiye abagabo baciye bagerageza gutembagaza ubutegetsi, bamwe ngo bakaba barahungiye mu gihugu c'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rwaranse gutanga impunzi zahunze za politike. Bavuze ko izo mpunzi ziri mu maboko ya HCR, shirahamwe rigenga impunzi canke birabana n'impunzi kw'isi, nibyo rifise abo bantu mu maboko yabo, nibo bagomba kubatanga canke bakabaha ubuhungiro. U Rwanda rero kuba rutaratanze abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi, byibonekeza ko ngo urwanko Ndayishimiye afise ari urwabo Barundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Bakabamusaba rero ko iyo bandanya agabanya ubwo rwanko n'agashavu abafitiye, nk'uko Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaciye avuga ko abo bantu n'ubundi ata myaka myinshi bazomara yotuma ibihugu imigenderanire iyo ihatosekarira.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, amakuru azaja gushikira aho uzoba.